aherereye kuri uyu munsi wa gatanu igenekerezo rya 31 Gitugutu 2025. Amakuru mwateguriwe muyashikirizwa na Ninete Nancy Mutoni, mu buhinga bw'ivyuma naho hari Obe Felix Irankunda. Reka ntangure ndabashikirize ingingo zimwe ashimikiye ko abanyagihugu mu ngorane bavuga bafise zikomeye harimo yo kutagira uburongozi bwitaho ineza yabo, bagasaba Abarundi gufatana mu nda bashireho indongozi zitunganya Uburundi uko bavyipfuza. Radio Haguruka ikaba yabagiriye umwihwezo w'ayo majambo y'abanyagihugu. Umukuru w'igihugu yaraye atangaje ko hagiye kubakwa inzu y'igitangaza izokwitirirwa urumuri rw'icibutso cy'urumuri rw'amahoro. Ni mu gihe bamwe n'abandi badatahura akamaro k'urwo rumuri rw'amahoro badafise, navyo muravyumva. Hari n'ayandi ido nido, mugume hafi ni mukanya. Mu mpera hari ikiganiro Iganuke kaze. Ndasubiye kubaramutsa. Turafite ingorane mu gihugu y'uburongozi bwitaho ineza y'abanyagihugu. Indongozi dufise nizihiganwa gusa kwironkera amatungo ku neza canke ku nabi. Namwe mu majambo ariko avugwa n'abanyagihugu baravye ingene bagowe ayatavugwa, ariko ugasanga abategetsi ngo bitwa ko bahawe n'umugambwe CNDD-FDD baratunze vyinshi ngo kandi atari bo bakozi ba mbere mu gihugu kurusha abandi banyagihugu. Umukuru w'igihugu nawe yobahanye ngo aguma yizungurukira mu gihugu ngo ukamenga niwo murimo Abarundi bamushakako. Abo banyagihugu basaba Abarundi bose gufatana mu nda bahaguruke bashireho indongozi nyazo zitunganya Uburundi uko abanyagihugu bavyipfuza. Kuri aya majambo uruganda rwa Radio Haguruka rwabateguriye umwihwezo mushikirizwa na Dondo Diemba z'umutima. Umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi kuva mu mwaka w'2005 inyuma y'amatora ya mbere habaye amasezerano ya Arusha yasinywe hamaze guseseka amaraso menshi y'Abarundi. Ivyayo masezerano ntitwobigarukako, ico twovuga gusa yari yatumye Abarundi bavuga bati tugiye kwiruhutsa turondere ibiduteza imbere bigateza imbere n'igihugu mu mahoro no mu mutekano. Abarundi twongere tunywane dukorere igihugu catwibarutse dufatanye mu nda. Iyamara abanyagihugu haguhema, ahubwo basanze binjiye mu ntwaro y'igikenye itari bwigere ibaho mu gihugu c'u Burundi. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD ntibwigeze buha agahengwe Abarundi. Abatari bake baramaze kwicwa kuri ubwo butegetsi, kunyuruzwa bakaburirwa irengero, gupfungirwa ubusa, kunyagwa ivyabo, kuborezwa igufa, kwangazwa n'ubwo butegetsi. Abangajwe bamwe bagorewe mu makambi y'impunzi yo mu bihugu vyo hafi y'Uburundi na kure y'Uburundi. Abari mu gihugu ca Tanzania, leta ikomoka mu mugambwe CNDD-FDD nihengeshanya kubatoteza mu buryo bwose bushoboka, ikoranye na leta y'inshuti yayo yayifashije mu gihe c'intambara mu kuyiha ibigwanisho ngo ni ibyo gufasha guhabuza demokarasi mu Burundi. Demokarasi yaciye ihambwa n'ubutegetsi bwitwa ko bwagwanye bushaka kuyitsimbataza, iva kwitwa demokarasi yubakiye ku migambwe myinshi, uyu munsi igeze kwitwa demokarasi yubakiye ku mugambwe umwe rudende CNDD-FDD. Abakera bati ikinyumanyuma kirazira. CNDD-FDD yagwanije intwaro y'umugambwe umwe Iprona biciye mu mugambwe Sahwanya-Frodebu watanguye gutsinda amatora mu 1993. Uyu mwaka umugambwe CNDD-FDD wikoze ku bubasha ufise, wiba amatora uriyimika nk'umugambwe umwe mu nzego zose z'igihugu, kuva kuri nyumba 10 gushika ku mukuru w'igihugu. Bamwe n'abandi bakabona ko abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD bagiye bubaka ubutegetsi bwabo bakoresheje ikinyoma, kuko iyo hatari ikinyoma ntibwogwanije ubutegetsi bwubakiye ku mugambwe umwe ngo baheze uyu munsi bagarukane ubutegetsi bwubakiye ku mugambwe umwe nyene, naho nyene ataco buriko burafasha Abarundi uretse kubimbira imva ku bwinshi. Abagihema nabo bakaba bahumeka vyanka kuko batagira mikoro abafasha kuronka ivyankenerwa
bituma babaho mu gasusuruko. Ukubura akazi, imiti, igitoro, uko biyunguruza amafaranga, ibifungurwa, ubutungane n'ibindi, ukwakwa ibiturire mu kintu cose abanyagihugu bafitiye uburenganzira mu gihugu cabo, byose vyahinduye abanyagihugu abaja bakagwi k'abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD kikumira ko itunga ry'igihugu kakirabira hirya ku magorwa abanyagihugu bagowe. Byose bigaturuka ku kubura mu mugambwe CNDD-FDD indongozi nyazo zishira imbere uburongozi bwiza, ari naho abafata ingingo bibwiye ko vyo babera vyiza bagarukanye ubutegetsi bushingiye ku mugambwe umwe baheza baronka ingene bajya gushika bagishikanye ku mpanda, nk'uko n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aherutse kubitangaza ko azi neza ko ari kumwe n'abo bantu mu butegetsi bwewe. Gutorera inyishu ibibazo bihanze abarundi vyamunaniye, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yahisemwo kwiyegereza abanyagihugu mu kubagendera gatondo umugoroba ngo niho bobona ko abitwararitse. Ingendo amaze kugira mu gihugu zirarenze, ubu yitwaza ko ariko ashikiriza abasitanteri b'amakomine mashasha. Abihweza ibintu n'ibindi bakavuga ko abikora kandi mu ntumbero yo kwiyamamaza, kuko amatora y'umukuru w'igihugu asigaje ikiringo kiri munsi y'imyaka 2. Abanyagihugu yamara batanguye kwerekana ko bamaze kurambirwa n'intwaro yiwe ndetse n'iy'umugambwe umwe CNDD-FDD. Kwirirwa arazunguruka mu abanyagihugu bavuga ko atari muri ico kibanza kugira ngo aze arabiyereka gatondo umugoroba, ngo bashaka umukuru w'igihugu babonera mu bikorwa, amaso mu yandi bakamubona rimwe na rimwe bibaye ngombwa. Hanyuma tugire CNDD-FDD, hanyuma banyakubaha abanyamabanga, nukuri tubasabe uwumva rino tangazo anakebure n'abandi kuko birateye isoni. Murabona ko tugeze mu gikorwa ca kabiri arico c'umugambi CNDD-FDD, igikorwa c'amasengesho, kandi tutibagiye ko nyene icubahiro ahava mu masengesho kwifatanya natwe. Birateye isoni rero stadirera abantu bahari, ca wiyumvira none abantu barihe, abagumyabanga barihe. Nukuri twiyembe kumutamana abagumyabanga mwese turasabye dushimitse mugaruke muri stade mu gikorwa c'umugambi CNDD-FDD, igikorwa c'amasengesho. Murakoze. Aha hari ejo hahise igenekerezo rya 30 Gitogoto 2025 muri komine nshasha ya Nyanza mu ntara ya Burunga yakiriwe n'abanyagihugu bari kurushi. Uwo mwumvise akaba umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD avugira heruko ubutegetsi bwabo bwamaze kurambira abanyagihugu. Biruko mu gihe n'imwaro kuwa 27 Gitogoto 2025 aho Evariste Ndayishimiye yararamutse yugurura umwaka w'uburimyi, umunsi wahuriranye n'ihimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu w'imfungurwa yitabwe n'abantu bake cyane. Abanyagihugu bamwe rero basaba abarundi bose gufatana mu nda bahaguruke bashireho indongozi nyazo zitunganya Burundi uko abarundi bavyipfuza. Musenderi w'ukumine Bubanza yahagaritswe mu mabanga yiwe kuri wa 31 Gituguti 2025. Musenderi Simbagoye Jeremy yararongoye komine Bubanza yo mu ntara yagutse ya Bujumbura. Itegeko ry'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu rimuhagarika rivuga ko Simbagoye Jeremy yarenze itegeko ryo kuwandwi ruheshi 2024 mu ngingo yaryo ya 45 ku gace ka gatandatu ritunganya gushasha intwaro ya komine. Ikurwa mu mabanga rya musanteri wa komine Bubanza rije rikurikira amajambo mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yarayavugiye muri komine Nyanza mu ntara ya Burunga, aho yari yifadikanije n'abagumyabanga bo muri iyo komine mu masengesho asozera ukwezi kwa Gitugutu y'amatunganywa n'umugambwe CNDD-FDD.
hari kuri uyu wa kane igenekerezo rya 30 gitugutu 2025. Ndayishimiye akaba yagize ati nduguriye Twamugina, murabona ahantu nagendeye ubwa mbere nerekana ugwaruka ruriko rurimba ubutare, urazi ko nagiye mbona musitanteri waho yapfunze umwe muri ugo gwaruka ngo nahagarike kwimba. Mwumva uwo turi kumwe mu nzira y'u Burundi buteye imbere. Ibaze neza na neza umukuru wa rujya gwaruka ruriko rurimba ubutare nagiye numva ngo ari mu gasho, ndavuga mubaze musitanteri yamufungiye iki. Arabura ico avuga, tuca dusangana umuntu yahora yimba ubutare, bamwe bahora babunyegeza, yagiye abwira musitanteri ati bamfungire bahere mu mpimba. Uwo musitanteri yafunze umuntu, murumva yuko ni jewe yafunze, none si jewe yafunze. Ndongozi muravyumva. Aha namaze kubwira umushikiranganje w'intwaro yo hagati, uwo turi kumwe mu rugendo, aranse ko umurima tuwusoroma, none uwo muntu yanse yoba indongozi. Namaze kubwira umushikiranganje w'intwaro yo hagati, inama ya komine ice ikorana izane uwundi ndugaye Twamugina. Bamwe n'abandi baraye bumvise amajambo agatako agakurikirwa n'igikogwa, baratangara ingene ico cakozwe, ariko abariye miliyaradi 54 zari zigenewe kubaka urugomero rwa Mpanda bahawe indwi zibiri, imyaka 5 iraheze batarahanwa. Ico Evariste Ndayishimiye yakoze ngo ni uguhuma amaso abarundi, ngerekane ko ariko ahana inkozi z'ikibi kandi ahana abato bato abaminuje mu kunyonyeza itunga ry'igihugu, nawe nyene ngo arimwo ntibahanwe. Basaba abarundi kurondera intwari ishira imbere ubutungane bushobora guhana abigize intakogwa ko bose bakaguma basahura itunga ry'igihugu atacamira. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi aherutse gutangaza ko hagiye kubakwa igorofa y'akarorero izokwitirirwa urumuri rw'icibutso c'urumuri rw'amahoro. Yabishikirije ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze muri komine ya Ngozi, ntara ya Butanyerera, mu birori byo gusozera urugendo rw'urumuri rw'amahoro rw'umwaka 2025 rwari rumaze iminsi ruzunguruka mu makomine yose agize igihugu. Kubwa bamwe mu bumvise ivyo byashikirijwe na President Evariste Ndayishimiye, bavuga ko badatahura akamaro k'urwo rumuri rw'amahoro uretse uburyo butari buke buhabwa umugwi wiswe w'intwara rumuri washinzwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, kuko nayo mahoro avugwa ngo atayo babona, mu gihe ibiziga by'abantu bidasiba gutogwa hamwe n'abanyuruzwa bakaburirwa irengero mu mihinga itandukanye. Uburyo bwokoreshwa kuri iyo nyubakwa izobigeretse ngo bwari bukwiye gukoreshwa mu kuronsa amazi meza abanyagihugu kugira birinde ikiza cya kolera kivugwa mu duce tumwe tumwe harimo n'igisagara cya Bujumbura. Intwaro irangwa no gusesagura ubutunzi bwa leta ngo niyo gusezerera. Inkuru twateguriwe na Aline Munezero. Turakengurukiye mwebwe ndongozi, mwebwe nyene muri kumwe n'abenegihugu murongoye ko mwashoboye gusanganira urumuri murakorana ibikorwa. Aho hari ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze igenekezo rya 25 gitugutu umwaka 2025, umukuru w'igihugu cy'u Burundi yariko asozera ibikorwa by'urugendo rw'urumuri rw'amahoro byo muri uyu mwaka 2025 wari rumaze iminsi ruzunguruka mu makomine 42 yagize igihugu. Urwo rugendo rukaba rwasozerewe muri komine Ngozi, ntara ya Butanyerera. Mw'ijambo ryashikirijwe na President Evariste Ndayishimiye, yatangaje ko yagendeye amakomine arenga 30 kandi kamaze kubona ko abarundi bakanuye Imana ngo yabahaye ubutare kugira ababushore babone kwikenura. Icivugo cy'umwaka cyari icivugo tuzogendaho gushika ku yindi ncuro rundi rumuri, nuko indongozi zitubera urumuri koko muri iyi nzira turimo ituresha ku gihugu giteye imbere. Nezereze nuko urumuri rwariko rurazunguruka, nanje ndiko ndagendera amakomine kugira ngo dukeburane. Ikomine maze kugendera zirenga 30, nabonye neza yuko abenegihugu twamaze gukanura, turabona kuko ubu turabona ikizokiza Burundi. Turamaze kumenya ko isi ari ico kintu ca mbere Imana yaduhaye tuzovyaza umusaruro kugira ngo turamirwe twese mu gihugu cacu. None Imana yatuguriye amaso, turabona ko yaduhaye n'ubutare tuzokwimba hanyuma tugashora
gushora mu bindi bihugu tugaheza natwe tukikenura muri iki gihugu cyacu. Umukuru w'igihugu yabandanije ashikiriza ko ashima kugwaruka rwavuye hasi rugakora umwimbu w'ubutare ngo ubandanya gushogwa, agahamagarira abarundi kuguma babumbatiye urumuri rw'amahoro ico bamaze gufata ngo nta kurekura. Gakengurukira cyane kugwaruka rwavuye hasi, mbere umwimbu wa mbere tukaba twaratanguye kuwushora, ubu tukaba turiko turatangura no kwegeranya uwundi mwimbu tuwutegura, indwi ikurikira tukazoba tuzoshora uwundi mwimbu mbere urushije agaciro ujya twashoye ubwa mbere. Tugumize kuri urwo rugendo rero, turondere uwo mutahe uzodufasha urumuri rw'amahoro rugume koko arirwo rutwereka iyo tuja, twumve ko ari urumuri rw'amahoro, ntituze turekurikiza twafashe. Iki ni ikimenyetso kitabesha cerekana ko twamaze kubumbatira amahoro kandi tuzoguma twibuka iyo twavuye kugira ntituze dusubireyo. Umukuru w'igihugu yagiriye ko amenyesha ko hagiye kubakwa igorofa y'akarorero izokwitirirwa icibutso c'urumuri rw'amahoro ikazoba igeretse incuro 13. Ni muri iyo ntumbero murazi ko twamaze kwerekana igicapu c'icibutso c'urumuri rw'amahoro, nagira muri ivyo bikorwa babandanye bavuga intwara rumuri. Nagomba yuko ubu ico gikorwa ndakibashinga kuko ndazi yuko uburyo twe tuzobwegeranya nyene n'abene gihugu tuzocibakira, hanyuma intwara rumuri zituje imbere zikurikirana abahinga ingene ariko bubaka urwo rumuri. Intwara rumuri rero ntimuce mwicara mumenye ko igikorwa kigiye kubandanya, mukurikirana ingene twokubaka ico cibutso kizogerekejwe n'inyubakwa nini izoba igeretse incuro 13. Izoba bijanye dukurikirane kugira ngo tugire koko icibutso cy'igihugu, abarundi bazokwa babibuka, abariho n'abazovuka bazokwa babaza bati mbega urumuri rw'amahoro rwaje ruvuga iki, tubibutse twavuye kugira ntagire uzosubira kwazanzwa. Kubwa bamwe mu bumvise ivyo vyashikirijwe na Perezida Evariste Ndayishimiye bavuga ko badatahura akamaro k'urwo rumuri rw'amahoro uretse uburyo butari buke buhabwa umugwi wiswe w'intwara rumuri washinzwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, kuko nayo mahoro avugwa ngo atayo babona mu gihe ibiziga by'abantu bidasaba gutorwa hamwe n'abanyuruzwa bakabugwa irengero mu mihinga itandukanye. Uburyo bwokoreshwa kuri iyo nyubakwa izoba igeretse ngo bwari bukwiye gukoreshwa mu kuronsa amazi meza abanyagihugu kugira birinde ikiza ca kolera kivugwa mu duce tumwe tumwe harimo n'igisagara ca Bujumbura. Intwaro irangwa no gusesagura ubutunzi bwa leta niyo gusezerera. Mu gihe uyu munsi ugira gatatu abanyatanzania bari mu myerekano, abanyepolitike bo hirya no hino mu bihugu by'akarere k'ubuseruko baratanguye kugira icyo bashikiriza. Mu mugambwe MSD utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi ubicishije ku muvugizi wawo, barashigikiye kandi baratera intege abanyagihugu bo muri Tanzania ku bikorwa barimwo byo kwiyamiriza amatora aherutse kuba. Abicishije ku rubuga rw'iyo rwa X rwahoze rwitwa Twitter, Epitase Shimirimana umuvugizi wo mugambwe yanditse ati nduguye twamugina, turashima ubukerebutsi no kubahuka kw'abanyagihugu ba Tanzania bahagurukiye kugwanya inkinamico y'amatora. Turagaya cyane ihagarikwa ritotezwa hamwe n'ibikorwa by'iterabwoba biriko birakorerwa abagwanya ubutegetsi bwa Tanzania bazira gusa ibyiyumviro byabo. Ndugaye twamugina. Uwavugira umugambwe MSD utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD abandanya amenyesha ko ubu ngo ari igihe cyo kugwaruka bwo mu muryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko EAC ngo ruhuriza hamwe rugasaba demokrasi nyayo no kubaha uburenganzira bwabo. Akavuga ko abanyagihugu bo muri Afrika y'ubuseruko ngo bagomba kugira uburenganzira bwo kwidegembya n'iteka. Si mu mugambwe MSD bagize ico bavuga kubiri ko birabera muri Tanzania no mu gihugu c'Ubuganda. Bobi Wine umunyepolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda amenyesha ko bifatanije n'abanyatanzania bariko baragwanya ibitagenda neza mu gukora imyerekano imaze iminsi 3 biyamiriza amatora. Bakagira ko bamenyesha ko bifatanije n'umunyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania Tundu Lissu, umukuru w'umugambwe Chadema azi imbere mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania.
mwomenya ko uwo munyepolitike amaze igihe afunzwe kuva muri ndamukiza mbere n'umugambwe wiwe ukaba warabujijwe kwitabira amatora. Tubibutse ko gushika n'uyu munsi imyerekano ikibandanya, nayo leta ya Samia Suluhu ikaba ibandanya gufata ingingo zitandukanye zo guhasha no kubuza abari mu myerekano. Hagati aho hari n'abari mu myerekano bamaze guhagarikwa, abandi bamaze kwicwa, tudasize inyuma n'ababandanya guhohoterwa n'igipolisi ca Tanzania. Abari bashigikiye Perezida Samia Suluhu mu myiyamamazo barabangamiwe muri iyo myiyerekano. Biboneka ko iruhande y'amazu n'imiduga rusange biriko biraturirwa harimwo n'ivy'abaririmbyi baherekeje Samia Suluhu, umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi CCM, canke bigaragaje ko bamushigikiye. Akarorero ni akumuririmbyi Diamond yasabwe n'abari mu myiyerekano gufuta ikintu cyose cerekana ko ashigikiye Perezida Samia Suluhu mu kiringo kitarenga amasaha 28. Ataraho naho ngo bamuturirire studio bita Wasafi Media. Ibinyamakuru byo muri Tanzania bikavuga ko uwo muririmbyi yoba yahunze. Abandi baririmbyi batuririwe ibintu ni Juma Jux na Shirore yatuririwe uburiro. Leta ya Tanzania iriko irakora ibishoboka byose kugira yihangane n'iyo myiyerekano. Mwitangazo urongo igisirikare ca Tanzania yasohoye yibutsa ko amategeko ategerezwa kubahirizwa kandi ko abariko bateza kavuyo bategerezwa kubibazwa. Abasirikare n'abapolisi bakaba barungitswe mu bisagara vya Dar es Salaam, Mwanza na Arusha aho iyo myiyerekano ikomeye. Ku rubibe rwa Tanzania na Kenya haracunzwe cyane kuko igihugu ca Tanzania cicura ko ugwaruka rwa Kenya gofatanya n'ugwa Tanzania mu myiyerekano. Aha mbere igipolisi ca Kenya cyabujije abanyakenya kujabuka kwifatanya n'abari mu myiyerekano muri Tanzania. Nko mu gace ka Namange muri Kenya n'ibikorwa byahagaze kuko bifuza kujabuka ngo bafashe bagenzi babo. Babanze batumirira amate nyuma y'akanya gato tuje dutandukira igice gihari w'ikiganiro iganuke. Nkuko mwavyumvise uyu n'umwanya w'ikiganiro iganuke kuri uyu munsi wa gatanu igenekezo rya 31 gituguti 2025 gishimikira ku ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 12 kuva ku murongo wa mbere gushika kwa gatanu mugishikirizwa na Pastor Janje Uwizeye mu gikurikirane. Bakunzi ba radio haguruka turongeye kubifuriza amahoro y'Imana aho muri hose abane namwe. Uyu mwanya nkuko musanzwe mu bimenyereye kandi nkuko mwavyumvise n'umwanya w'ikiganiro iganuke. Iganuke rero kaba gisanzwe ari ikiganiro gica hano kuri radio haguruka, ikiganiro c'ijambo ry'Imana aho twakira iganuke rivuye mu ijambo ry'Imana. Imana yacu yagwa icubahiro. Rero abari kure n'abari hafi bose turabifurije amahoro y'Imana kandi turabifurije kwakira iganuke riva kuhoraho Imana yacu umuremyi wa byose kandi abeshaho byose. Iganuke ry'uno munsi rero tugiye guhagarara ku majambo y'Imana, turi busome muri Zaburi igice ca 12, turaza guhera ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa gatanu. Zaburi igice ca 12 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatanu. Reka dusome mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Uhoraho we tabara kuko abakubaha baheze, abo kwizigirwa bakenye mu bana b'abantu bose barabeshana, umuntu wese na mugenzi we bavugisha iminwa ihemana n'imitima ibiri. Uhoraho azokuraho iminwa yose ihemana n'ururimi rwihayagiza. Abavuze bati tuzotsindisha indimi zacu, iminwa yacu kuko ari iyacu, utuganza ninde. Ku murongo wa gatanu kubwo kunyagwa k'umugorwa, kubwo kwitsa umutima w'umukene, ubu nyene ndahaguruka niko horagize, ndashira uwo bakanira ahatagira inkomanzi. Imana yacu ihabwa icubahiro. Inshuti bakunzi muriko muradukurikira aya majambo y'Imana dusomye nkuko muyumvise. Aha ni igihe uyu mwanditsi wa Zaburi Dawidi yariko nawe yarageze ahantu yihebuye. Imana utabare cane, ariko aravuga yuko abantu baheze. Imana utabare cane, ngo abo kwizigirwa ntabo. Yariko araba abantu bo kwizigirwa akababura. Yariko araba abantu bose ivyo baganira ko baganira babeshana. Imana utabare cane canke baryajyana. Rero niho yace yandika aya majambo asaba Imana ngo itabare. Ku murongo wa mbere niho yanditse avuga ngo Uhoraho we itabara
kuko bakubaha baheze ngo abo kwizigirwa bakenye mu bana b'abantu. Imana itabare cyane. Uno munsi iyo uri kurumviriza amajambo yamwe n'abandi cyane cyane abari mu nzego za leta, amajambo amadisikuru ashikirizwa yumva ari amajambo asosereye, ukumva iyo ariko aratanga imbona kazoza, ukumva izo mbona kazoza ari nziza cyane, ariko ukarindira ishyirwa mu ngiro ryazo ukabura. Imana itabare cyane. Ukumva tubwirwa ko igihugu mu minsi mikeya kizoba cyari cyifashe cyangwa cyarateye imbere, ukumva n'amajambo meza, ariko waja kuraba ibikwiye gukorwa kugira ngo tubigere ko navyo ukabibura. Imana itabare cyane. Eka ndetse abenshi tugize iminsi tubona haba mu binyamakuru tubona n'amakamyo ashoye ubutare, amaremorke ashoye ubutare, tukabibona ko bushowe. Imana itabare cyane. Ariko ikibazo ni ukuzomenya ubwo butare iyo bwagurishijwe ngo tunamenye icyo byamariye igihugu. Imana itabare cyane. Reka burya ukweretse aho yatekeye cyangwa akakwereka aho yaririye mutasangiye ni kibi kikubuza kuburara. Imana itabare cyane. Rero Dawidi arabyitegereza atabaza Imana, arabwiye ati uhoraho we tabara. Imana itabare cyane. Kuko abakubaha ngo baheze kandi ngo bakwizigirwa bakenye mu bana b'abantu. Imana itabare cyane. Uno munsi manda zirahera akazi izindi, abenegihugu bagatora, umwaka avaho akazi ubundi, ariko ukasanga hahindutse isura y'umuntu cyangwa ishusho y'umuntu, ariko imikorere ijari yayindi. Imana itabare cyane. Hari n'uwo twigeze kuganira, ndamubaza nti mbega mwagwanije ibyo mukunda, mbega ko mwagwanije akarenganyo mukarenganya, mwagwanije kwangaza abantu namwe mwangaje abandi, mwagwanije gutoteza none namwe muratoteza. Imana itabare cyane. Ati kumbe rero ntimwabyanka, ahubwo mwabwa ngo tubise natwe tubikore. Rero ngo abakwizigirwa mu bana b'abantu bakenye, niko ino Zaburi ya 12 ku murongo wa mbere ariko aratubwira. Imana itabare cyane. Hanyuma ngo bose barabeshana, umuntu wese abesha mugenzi we, ugasanga bariko bararyajyana. Imana itabare cyane. Ugasanga abategetsi barabesha abo abashizeho canke abo bategereza gutunganiriza. Ugasanga imigambi y'iterambere yitwa ngo y'iterambere ntakimariye umwene gihugu. Imana itabare cyane. Ndetse waje kuraba mu mahera leta itegura gukoresha, ugasanga menshi ibyo yagenewe byateguriwe nta kintu na kimwe gifitiye akamaro umwene gihugu cyangwa umunyagihugu. Ugasanga amenshi yateguriwe ingendo z'abakuru, ibyo kubatunga, ibyo bita intendance, ugasanga nivyo. Ariko rero ku murongo wa 5 niyo iganuka ry'uno munsi rigiye guhagarara. Reka twongere tuhasome. Mwakire ino ganuke yemwe bantu mwese hanga ry'abarundi aho muri, baba bari mu gihugu, baba n'abasabagiriye hirya no hino mu bihugu bitandukanye, abahungiye mu bihugu bitandukanye muriko muratwumviriza. Iganuke ry'uno munsi horatuzaniye ni kuri no murongo wa 5, Zaburi ya 12 ku murongo wa 5. Reka twongere tuhasome. Kubwa kunyagwa kumugogwa, kubwa kwitsa umutima kumukene, ubunyene ndahaguruka niko waragize, ndashira uwo bakanira ahatagira inkomanzi. Imana yacu yagwa icubahiro. Iganuka y'uno munsi rero inshuti bakunzi, ndagira mbabwire ngo Imana igiye guhaguruka kubwo kunyagwa kumugogwa. Abenshi mwagiye munyagwa ibyanyu, abenshi mwagiye mubuzwa uburenganzira bwanyu, hari n'abavuye mu matongo yabo, hari n'abanyazwe mu butunzi bwabo. Imana itabare cyane. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo ubunyene, uwo aravuze ngo ubunyene ndahaguruka. Imana yacu yagwa icubahiro ngo maze ndashira uwo bakanira ahatagira inkomanzi. Ndagenda kubwire wewe uri kuratwumviriza, wewe warenganijwe, wewe uri mu magogwa, wewe uri mu gatotezo, ndagenda kubwire ngo niwakire no ganuke. Imana irahagurutse kandi ije gushira ahatagira inkomanzi. Imana yacu
ahabwa icubahiro. Yemwe bantu mupfunzwe murenganywa, yemwe bantu muriko murahohoterwa, nagira mbabwire ngo Imana irahagurutse. Uyu munsi Imana irahagurutse kubw'ihanga ry'u Burundi. Umunsi Imana irahagurutse kubw'igihugu c'u Burundi kugira ngo ishire uwarenganywa ahatagira inkomanzi. Imana yacu ihabwa icubahiro. Imana irahagurutse kubw'ukunyagwa k'umugorwa, kubwo kwita umutima kwiwe. Imana yacu ihabwa icubahiro ngo bongere ndahaguruka niko Uhoraho Imana agize. Imana yacu ihabwa icubahiro. Ndababwiye ngo Imana irahagurutse, Imana irahagurutse kugira ngo ishire uwo bakanira ahatagira inkomanzi. Ndakubwira wowe uriko uratwumviriza kuno mugoroba, yaba ari ku mugoroba n'abari mu gitondo, umwe wese bivanye n'amasaha muriko, bivanye n'ibihe murimwo, bivanye n'igice c'isi muriko, kuko abari mu bihugu vy'i Burayi n'abari muri Afrika harabusanga atari masaha amwe. Ariko umwe wese uko uriko atwumviriza kino kiganiro, wowe uriko urumviriza ikiganiro, ndavuze ngo Imana irahagurutse ku bwawe. Imana yacu ihabwa icubahiro. Imana irahagurutse wowe uriko uratwumviriza uri mu makambi y'impunzi, ndakubwiye ngo Imana irahagurutse kugira igushira ahatagira inkomanzi. Wowe uriko uratwumviriza uri mw'ibohero, ndakubwiye ngo Imana irahagurutse kugira ngo igushira ahatagira inkomanzi. Wowe uriko uratwumviriza urahatandukanye umwe wese ahari, ndakubwiye ngo niwakiriganuke. Imana irahagurutse kandi iraguciza ahatagira inkomanzi. Niwakiriganuke mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Mwakoze kuba mwashoboye kudutega abiri bakunzi mwese ba Radio Haguruka. Aha niho hagarukiye amakuru n'ikiganiro mwateguriwe. Ndashimiye n'abagize uruganda rwa Radio Haguruka bakoze ibishoboka byose amakuru n'ikiganiro biraboneka. Ndashimira kandi n'uri mu buhinga bw'ivyuma yatumye amajwi abashikira. Ndabike banuye musigara amahoro naho ubutaha.